Alors, vous n'avez pas besoin de qu'on utilise pour mesurer la tension intraoculaire. Ça, c'est la photo qu'on utilise pour donner la photographie de la rétine. Nous avons aussi d'autres machines dans notre salle pour les explorations. Pour les patients qui ont le glaucome, c'est une pathologie auquel la vision centrale est quelquefois normale, mais la vision périphérique est perturbée. Le patient il met la tête ici, et puis on examine la capacité de regarder dans les 360 degrés. Nous avons la machine de passant pour l'escalier. Nous avons aussi la machine qu'on appelle le parcours d'identification. Il y a aussi cette fonction de faire la chirurgie du segment postérieur qu'on appelle la vitrectomie. Comme vous le voyez, presque tous les examens complémentaires à rapport de l'œil, William, oui, William Kayao. il est venu, il était avec bilatéral. Donc, pour marcher, il avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner. Hier, on a fait la chirurgie de l'œil droit. Nous espérons qu'il va marcher
ushobora kubona ahanagize kangahe ukirayibona yaje atana kimwe abona urafuka iyo nifuke naragize kangahe iri byakozwe mu mwaka ndetse muri kampani nawe ibyo rindi uratubona none yaje afite none ubu ntabona amaso yose byakozwe no munsi byakozwe ejo mukarijya nawe neza ko isawa amen nawe urabona umuzungu hariho umuzungu ari oya none ubu umuzungu ari he uratubona rero na abana bona mose yego rero n'abari hanze ibyo twakoze abo abakiri kuvuga botani sawa banyonije reba mugari kereza mbibona yabona urabona urabona ntibyabona ukarijya wowe wanyonije uratubona wanyonije niko muchache umutama nawe ibyabona ntibyabona Les anames je reste qui les autres. Oui, les mots. Ici, nous avons une campagne, généralement ça c'est pour les cabinets, mais on a changé un peu puisqu'il y a une campagne. Moi je travaille ici comme monsieur le maire, et les deux autres blocs opératoires, c'est pour les médecins étrangers. Oui, ça sera pour le cabinet du gynécologue. C'est
C'est une polyclinique finalement. C'est la branche de la polyclinique. Ah, ok. fait partie de l'équipe qui fait la campagne. Et comme vous voyez, ils utilisent la technique qu'on appelle la phaco-émulsification, qui est différente de la technique que moi j'utilise là-bas, c'est la Simon Incision 4 de la surgery. Mais les deux, ce sont les techniques qu'on utilise pour opérer la patiente. On a déjà donné la anesthésie. Ce qui reste, c'est de commencer la opération. Commencez. Begin. Thank you. Thank you for everything you do. This is the machine. She'll fold up and put it forward. How many foot? Ini dah pun. Ini ni kira kawan. Ini gihe ndarifunda ryandi umuntu nzambo imisenyi ivuye hanze ndari mu bikoni ndarumva ngo ha muzisho abana baratanga buri mu Burundi iyo myaka ibyo nari nyuma sinabona yeze nk'ibise n'agasororo yaguma ririra Nani wanyoni? imiti Uvuka he? kono barari Uvuka he? mvuka mu Kamenge Ah, ni hafi. ubu ndi kwa mukobwa mugahaye turi kumwe nawe nyinaho Oh, aho ni sawa. Umwanya wagira bakuvure. Urashobora kuranga ubona yuko katabonera This white, yes, inside will be like this. Black. Waiting for This is him. good. This is good. Okay. Thank you for your support. Ça, c'est le troisième bloc. Ici aussi, c'est pour le bloc opératoire. Nous sommes à 3 médecins qui font la chirurgie dans cette campagne. Donc, 2 médecins soudanais qui sont venus dans cette émission à Bassar. Et moi qui opère ici le compte de la Fondation Bonaventure Vianney. Donc, ici, c'est l'autre cabinet, c'est l'autre bloc de chirurgie. Comme vous voyez, il y a des lits. Là, il y a le patient. Si on termine le premier patient, on commence l'autre. Et alternativement, on peut faire beaucoup de patients à un laps de temps. On compte terminer demain pour voir le post-opératoire dimanche. Donc, on continue dimanche. Félicitations. Merci beaucoup. Ici, c'est pour les bilans préopératoires. Où on fait les tests biologiques. bose n'abaje Ndabwira bwa mbere baje gushimira Imana. Kugira kabiri ndashimira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Ndashimira batwara OMS, ndashimira intwaro, murabona buramatari na musitanteri, no gushimira abo bose bari ngaha n'abaganga. Rero twaje kuvura kino kigo nk'uko mubibona bikura amaso. Kiri mu migambi ya fondasiyo Bonaventure Mugiraneza. Itangura fondasiyo Mugiraneza natanguje klinike Mubwire yo kuvura amaso mu ntumbero yo gufasha abantu bafise amikoro make badashobora kuronka uburyo bwo gushika ku masantre cyangwa bashaka gukura n'ababinonosoye mu byo kuvura amaso. Rero twarabasanga mu misozi, turabasanga mu cyumba. Rero mu kwizera twaregeranya abantu bafise indwara za kataragiti.
nk'uko mwagiye murabibona twagiye turaronka abaza kudufata mu mugongo na cyane cyane mu gukora abafite iyo ndwara ya katarati. Rero kubera ubushobozi bw'Imana umugambi wagiye urakura gushika ku rwego umubonye n'umunsi rero kabaye akazi keza ko kugurura kino kigo kizovura kandi cyongera gikora abarwaye indwara za katarati. Bahereye kuri polyclinique Umugiraneza aho bavuye abantu barenga 136 abo bose barabavuye kandi barabona kandi bameze neza. Ino ngaha rero baca babandaniriza ariko ubu abo bariko bavuga ku buntu abantu amaso kugira ngo twereke n'abarundi bose ko ngaha mu gihugu dufise ibikoresho bya none kandi bigezweho kugira ngo tworohereze abahora bafata ingendo zitandukanye burira indege bagenda kwivuriza hanze kandi natwe dushobora kubizana ngaha mu gihugu. Turabahamagariye rero namwe bamenyesha amakuru iyi nkuru muyimenyeshe bose kugira ngo baze kwivuza ngaha anye mu kigo cya Fondation Mugiraneza kw'ivuriro rya Fondation Mugiraneza kugira ngo tugire amagara meza twese dushike ku mbona kazoza y'igihugu twebwe cyifashe dufise amaso abona kandi abona kure. Turabashimiye rwose mwese muri ngaha, turashimiye n'aba baganga baje kudufasha kugira abantu bacu babone, twongera tubahamagarira kuzogaruka kugira ngo tugume tuvura abantu benshi bashoboka. Kare twara tubavurira mu Kirimba honyene no kuri Tese haja ariko ubu bamwe bazovurwa ngaha abandi mu Kirimba. Imana niyaduhezagira tuzoronka ikigo cy'iwacu ngaha mu gisagara cagutse ko ngaha turapanze ariko dufise ivyizigiro ko vyose biva mu maboko y'abantu. Murakoze cyane. Rero ni kuza turaza kwivuriza amaso uriya tugere mu mbona kazoza tubona kure kandi tubona neza. Bari bahezagire mwanya kugira Imana aho mubona Imana ikura kure. Naje mu gatondo bambwiye ngo 12 binashitse ngaha 12 binashitse ngaha ari wanzanye ngaha nguyo wa mutama wanje uja nibatanye nije nabaye wa mbere. Aha ndanezerewe narinzi yuko aka gahanga bakamenya none nyakuba uyu muramubona yaje ashika imbere yanjye murakora uko ashoboye kose koshira ukuboko hejuru gishara Imana niyo nkuru jewe reka kuvuga nawe no gutera ndaneje ngo bitarabaho kugira ngo mbone mama yuguruye ibi bitaro. Naragiye Ikirimba igice nagiye gatatu ngaruka ngo nagiye mama nyina umukobwa w'abakobwa wamari ukamara iminsi amezi 9. Imana igufashe ikongera umugisha urugori bakwambitse bajya barukwambitse baje bakongera n'ubundi bakongera n'ubundi yemwe murakoze akazi keza.